basohoye bavuga ko bariko barakudisinga uko bivuga ko bakuvuzemo ariko no masanamu harimo ishusho yawe no musi nyene indirimbo yamaze gufutwa kuri YouTube. Hahandi rero ahantu muri ruza kwa umuntu ataza kumara kino biganiro cyose ndamwinginze vraiment ntazo bar umuseriye muze ndabasabye mwigore basi please. Ivyo bintu byo bari byo nyene niyo ndi munene naravye naniyo numvirije support please ndagiye nari muri ati please nari muri vacances jewe niyo ndirimbo ntayo narinzi iyo indirimbo itwa ntagaso ibyo kuba yafuswe kuri YouTube I don't know that nca ndavuga nti what the ish bro guys ibintu mwakoze nibiki niko guca ngenda gucukumbura neza kugira ngo tutaza kujana n'amasantima bantu b'Imana be careful with these people. Ikibazo cha nyuma no musi nikomeye kandi masanamu tubona Double J na Kiriku bitavye ubutungane bari wabahamagaje canke no mu avoka wawe ingona koko yari yasana nivyo navyo ariko Franike na wewe ingona kandi oh my gosh umusaza ari kurumva ko byose ari karabihakana ati nta na kimwe nzi karenze ndabaho kuri bino bintu reka nze ndabaho kuri bino bintu kugira ngo murashaza kujana rero ilinki simuyibona hano reka mfyondemo muri iyi link. Cette vidéo est privée. Ndasubiyemo. Cette vidéo est privée. Iyo haba DJ Polly yateye copyright ino ndirimbo. Iyo biza kuba DJ Polly yateye copyright ino ndirimbo. My people, ladies and gentlemen, abantu mudukurikira, abantu mwakanze subscribe kuri YouTube channel ya Fulgence Mika. Mwari kubona rino jambo ngo cette vidéo est privée. No. Mwari kubona ijambo rivuga yuko hanyuma les amis munkundire please munkundire tubanze twumvirize ibyo umusaza yavuze akiva muri Amerika and then tubandanya ndabereka amanyanga Kiriku Double J ndetse nimba na B-Face bakoze baka blackmailing ubwenge bw'abafana ku ndirimbo ntagaso bakabasha nuko bafashwe bahamagajwe aramanyanga. Iyi interview naho tugato yumvirize mu supporting DFTV +257 kuko niho nayibonye kukuntu mandi ko ndasuragura ibintu by'imihanda rero bareka tubanze tuyumvirize sivyo reka tubanze tuyumvirize kugira ngo muvyumve neza. Nyuma yawushikirije ivyo onya abarimvye bagiye batandukanye nabonye baravuze ati Jeff byagenze kuno je nashoboye kumuhuza nakandi je namuhaye collabo ya mbere wavyakiriye gute wari uko biraho uzi n'inguvu kuba warakoresheje ababwira ntakubesha n'ibyo kurikirana nari ngikurikirana ari byinshi ntakurikiranye ngene byagenze abiganiro uravyumva ati hariho byinshi ntakurikiranye n'ingene byagenze okay ishaka byabaye n'amabona batagira nandi ngigenzo ari muri vacances nange ku société événementielle ariyo abampa akazi gutegura ibitaramo byabo canke boyanyisha amafoto yabo nzobandanya ndabikora na happy people kuri Bonane izoba ni kinyo yonyene ndiko ndategura ubuye wavuze yuko umenye ko tamuri rivyo mu Burundi azoba arimo happy people kuri Bonane izoba ariko no Burundian artist no Burundian singer azo performing muri iyo show. Oh my god. Oh no 257 industry 257 industry. Oh my god nini wose najana amazina y'abamwe mu baririmba decision yanje ndabibasavye Pole ati my decision muyubahirize please don't let ntimutumejewe no havura ngarukana muri ibyo mu Burundi muri this concert. That's why it's meaning niyumviriye kandi nafashe n'umuryango wanje waravyuka nta muziki uzosira gukora no umuziki urimo zina mu Burundi wese apana zina mu Burundi nta muziki uzosira gukora tout simplement uzobaze Dramatique uzobaze bakirisa mbi bose n'imiziki twakoranye yose nabiye abarinzi bose mu mufata imiziki yanyu gusubira urayihevye imiziki mwakoranye yose nari basubije okay uherutse ku munsi w'ejo nko twabonye kumvisa akantu nyuma y'ibyabaye ati imiziki yose twakoranye zijya collaborations zabo narabasubije naragize iki narabasubije mukabika ahantu kuko nyuma yo kubona ibiri kubera muri industry don't worry reka tubanze tuyimare kwanza nde ndabahe icyitwa kuri n'ububeshi n'uburyarya butagiramwo n'ubwenge butagira ngaha mu mutwe indirimbo yes yego twagusha umwanya no twabonye indirimbo sinokurarana yagarutse kuri YouTube ya Double J abantu benshi bariyumvira ati ya audio bariyumvira ati byagenze gute mugihe tunzi yuko Polly yayibaninze nibiki byagenze gute nakubwiye je muri vacances nabyo nakurikiranye uno musi nyene indirimbo bari hano nyene ndabibutse ku ndirimbo sinokwilalana indirimbo sinokwirana abantu nimujyane nyabahurura indirimbo sinokwirana ntiragaruka indirimbo muri ko murabona yagize roturu ni ya yindi yo kuri
ziga digital platforms zigurisha umuziki z'ama audio, ndavuga za YouTube Music, za Pandora, za Spotify, Boomplay n'izindi. Si ya video yabaye claimed na DJ Paul yagarutse. Ako kantu manze mukandika ahantu, reka tubandanye kuko bino bintu ndabizi neza ukuntu bino bintu bya YouTube bikora. Sindi umuhinga wa hatari ariko ndabizi neza indirimbo sinakurira nayo ndazi kwitaragaruka. Ibyo ndiko ndababwira n'ukuri huzuye. Umunsi indirimbo sinzi ukuntu ahubwo abantu babibonye ubunyene, ni kubera ko mundakurikirana ikiganiro Classic Vibes kuri PG Classic FM. Yumwa mugikurikirana mwari kuba byose mubizi. PG Classic FM ni kuri 97.1 MHz ku bantu bari mu kiyaya Chimbo, ariko no ku mbuga hwaniro tuba turi live buri munsi kuri Facebook cyangwa kuri YouTube media ya PG Classic Media. Hanyuma reka tubandanye. Tuhoye bavuye ko bariko barakudisinga uko bivuga ko bakuvuzemo ariko no masanamu harimo ishusho yawe n'umunsi nyene indirimbo yamaze gufutwa kuri YouTube. Handi rero ahantu muriruza kwa umuntu achaza kumara kino biganiro cyose ndamwinginze vraiment ntazoba museriye muze ndabasavye mwigore basi please. Ivyo bintu byo bari nyene niyo ndimo narazi nani umwumvirije support please ndagiye nari muri ati please nari muri vacances jewe niyo ndirimbo ntayo narinzi iyo indirimbo yitwa Ntagaso ibyo kuba yafuswe kuri YouTube I don't know that nca ndavuga nti what the ish bro guys ibintu mwakoze nibiki niko guca ngenda gucukumbura neza kugira ngo tutaza kujana n'amasantima bantu bimana be careful with these people. Ikibazo cha nyuma no musi nikomeye kandi masanamu tubona Double J na Kiriku bitavye gutungana bari wabahamagaje canke no mu avoka wawe ingona koko yari yasana nivyo navyo ariko Franike na wewe ingona kandi oh my gosh umusaza ari kurumva ko byose ari karabihakana ati nta na kimwe nzi karenze ndabaho kuri bino bintu reka nze ndabaho kuri bino bintu kugira ngo murashaza kujana Nukuri Fimana. Abantu bakeneye kumenya ukuri uko baragukunda. Bakeneye ukuri nazi. Nibyo byose navyo nzi. Urakoze. Yes, urakoze cyane. Nze ko zokurondera basi mu nyuma hamushoboye basi kuduha umuco ukwiye. Oya nta interview zose kugira nibi ndabigize kubera mwebwe. Urakoze. Ati mwihangane ndabubashe ati nibi ndabigize kubera mwebwe nta na interview nzosubira kugira. Thank you so much DFTV, thank you so much Franike, mwakoze kuba mwegereye umusaza akababwira. Hanyuma rero bantu banje twagiye kanze mbaho kuri rero kwibi bintu byo kubesha abanyagihugu n'abarundi. So les amis mumbabarire gatoya sinzi nimba nza kuba kosa cyangwa nza kuba ndengereye ariko mwihangane nabahe icyitwa ukuri hanyuma muze kuba mutanga comment mu nyuma. Ariko icyo nzi cyo abaririmbyi bacu muze muri tondera showbiz mukora tuvugana ku munsi nyine indirimbo muvuga ko yari ayifuzwe bare muhamagajwe mu butungane DJ Paul ni bashika mu Burundi arahakana ko ibyo cyane kimwe abizi. Rero je nanje nk'umuntu nabibonye nkavuga nti hano hantu harimo n'akantu k'ikosa no gushaka gukinisha ubwenge bw'abantu. Reka ndabereke ikosa ryabaye kandi bigoye no kubabarira abantu. Nze guca mu buntu ubwenge bw'abaririmbyi dufise turekane na bya bindi bya nkwina nkwa byo kwiriza. Reka tujye muri Facebook inga izi facebook.tv kimbere haragiye kwakira tilokere nibyo so kirekana ingire muri research ko ibyo kwatira sibyo benzanye hano kandondera utwa Double J Bad Killer uyu hano afise aba followers 180. Okay usi Double J his Facebook official page nibyo. Let's scroll down here. Ico nka mukabana ni face on flongo yagwanye na byinshi atazi ku ngufu. Rero ashira ko oya ntagaso mazwa yo ndirimbo ivuga ko yafuzwe. Iyi si link y'indirimbo hano hepfo ni hano. Reka ndayugurure ce uraba ubuswa n'ubushenzi n'uburofa uri mu mitwe yabo. Abafana mukwiye kuba abantu bari smart mutagira ku masantima tujye turajyana n'ibintu by'ukuri. Hanyuma muze muri tondera showbiz mukora. That one kari kameze fresh kari kafashe indirimbo ari meze neza mwashatse kuyipostinga ariko ibi bintu ntabwo ari byiza habe namba. Rero link simuyibona hano reka nshondemo muri iyi link. Cette vidéo est privée. Ndasubiyemo. Cette vidéo est privée.
iyo haba DJ Polly yateye copyright ino ndirimbo, iyo biza kuba DJ Polly yateye copyright ino ndirimbo, my people, ladies and gentlemen, abantu mudukurikira, abantu mwakande subscribe kuri YouTube channel ya Fulgence Mika, mwari kubona rino jambo ngo cette video est privée. No, mwari kubona ijambo rivuga yuko indirimbo yapfuswe hariho uwa claims copyright. Who would be that? Yari kuba rinde. So na beshi ubu beshi sinzi ibintu biri mu mitwe y'abaririmbyi bacu. The song was doing good, almost ngo mu 500,000 views Miss Chenda. Niye hindi success muri kumurondera kuri ino ndirimbo. Okay, mwagiye mura kora buzz, mwagira mura kora ibintu bitameze neza, mu gihe DJ Polly ubwiwe yavuze yuko ari hagishika yiviriye USA atanakimwanzi muri ibyo bintu. Abaririmbyi bacu murakwiye kwitondera ibintu mukora. Ushobora kwibaza ngo ndakubeshye, ngirere tu singwinga wanashaka na cette vidéo est privée. Itaba inyegejwe. Hey, sinzi ibintu biri mu mitwe yanyu, sinzi muri ko murapanga, ariko ku ruhande rw'iwanje I don't think yuko mwari gukora ibintu byanabibona nk'ubugoryi. Kandi aha birashobora kugorana cyane kuko yabahaye gasopo vuga ntimumvuge, unakoresha ifoto y'umuntu asa nawe ifise yindi siguro bisiguye, bishobora no gutuma ahubwo nimba mutabivuganye nawe ahubwo acafata n'ingingo yo kugira gute yo kubakorera, asanga barateje ikibazo. So bagenzi, nyihanganire kuri ibi bintu. Hari ibintu byinshi bikeneye kugira gute bikwiye kwigwa ko neza kugira ngo abafana mutaza murakinisha cyangwa abafana bataza barakinishwa ngo baze barajyana nyabahururu bibaza ngo bari mu bintu biza kuba bibagirira akamaro ukuntu bariko barasapotinga abaririmbyi bonyene ubwabo ntibagize gute kiri kuguzi ukuntu verse yawe yarikira trending mu bantu, ukuntu verse ya Bface yariko arakora akazi, ukuntu Double J yaririmbye muri mujya kubera akora akazi, video mwakoze ukuntu iri mu bantu neza. Ariko niye showbiz yindi muri ko murakenera muri bino bintu kwindirimba ikunzwe. Ni kiya kindi kintu muri ko murashaka muri industry y'umuziki w'u Burundi kirenze support bari ko murahabwa n'abafana. Ni kiya kindi kintu kirenze ukuntu bari ko murabwa n'abafana, ukuntu bari babiteze muri concert nabyo biza guhakura bigabanya credibility y'urukundo bafitiye. Hano hantu nyabo mwitondera ibintu murimo. Je niziye mu kabiri cyangwa kanwa kazinga oye yitwa Fulgence Mika, ariko ndabanyibutse yuko bandiko ndagenda ngerageza kugira ngo dushobore kuba twogira industry nzima ifise content yubatse showbiz iremereye, ariko biriko biragenda mu nzira zitari nziza zidafise ubwenge bufatika. So just dushobora nyine kutaho hamwe muri ko mura blackmailing ubwenge bw'abafana. Hano hantu hari n'ikibazo kandi gikomeye cyane. Please, sindi bukubwire ngo ndi nararibonye, ariko nakubeshe imyaka yaciye mbone uko by'abaririmbyi niki. No, ndabakarorero kwa satu nzo ama showbiz anajua kazi fresh, ariko ikosa yigeze gukora showbiz yahitinze sana ya kanseri. Ubu bwiyo ndazi yuko ari kimwe n'umuntu nyira cyangwa umuntu. Uyu muziki wacu ibintu birakomeye cyane kandi biranagoye, ariko reka jembe ngiye gato
azogaruka mu misi ariko ndabibutse yuko video is private ntabwo yafuswe video mwayinyegeje uriko muradukinisha mu bwonko n'abafana n'abakurikirana umuziki w'u Burundi ntituzi ibyo mu planning I don't know what's going on guys hano hari ibintu mukwiye gushishoza mu mutwe buzi nk'iya fake ni oh my god babarira ntaje so guys ubikundira ashobora gushare ino video bidakunda naba nakundi it's okay so ndabashimye gusa kubera ko zikofisa abantu hano bakora showbiz bakora umuziki w'u Burundi kandi bakomeze gusipotinga impano z'abana b'igihugu muri abantu beza imana ikomeze kubashigikira mu byo murimo namwe mukomeze gusubiza ku bigari kure thank you so much ciao bamubona ibereye konye kandi bagakoze saa 10:30 ganda byubutse nikangwise ndi muri ko ndarota nibyo reka checking kugira ngo abantu bataza kujyanirana so niko bimeze it is what it is let's wait and see what's going to happen. Subscribe sang inshuti n'abagenzi nitwa Fulgence Mika TV thank you so much rero kandi abantu mwamamaza abantu bose business mukora turashobora mu support na mukaza tugakorana hakaba partnership hanyuma natwe tugakora ama content menshi cyane